nitwa Brice Perceval Bankura ndacapa umunyeshure umwana w'igihugu cy'u Burundi ego gucapa nabitanguye kuva nkiri umwana mugabo ntivyari professionnel novuga mfise imyaka 7 ko ariho nabona talent yanje nkabona ko by'ukuri igaragaza mu bintu mbamwe nyene nkashaka gusoma ama image mbonye zagiye kuba professionnel mu gihe atangwa n'abandi ba artiste niho novuga ko natanguye kubona ko biriko biranjana handi ntari niteze mu buto bwanje novuga ko na mu dessinateur professionnel kuva muri 2017 natanga gukora ibintu nkabona ko atamakosa arimwo nkabona ko biri ku biharuro nkabona yuko by'ukuri nkoze ikintu umuntu aho konese icarico nimba ncafite naka umuntu akabona yuko by'ukuri nta erreur irimwo n'umuntu atamuzi arabona ati by'ukuri uyu muntu arabaho titerfe ku iki kintu si ibintu nize ariko novuga yuko muri famille n'abantu twajanye novuga yuko harabaye influence muri famille iwacu kote y'umuvyeyi mama wanje novuga ko iyo ngabirano ihari hari umu oncle acapa rero sivyo nize n'ibintu novuga byari biri muri je kuva nkiri muto mugabo nagiye ndadevelopa uko imyaka yaziragiye nazo ndabona evolution nkabona aho nari ndikijya igeso ndubu rero novuga ko no munsi naho ngo mbona intambwe mbona ikintu gihinduka ko bukeye ko bwije mbona genda ndabona amakosa kuko atari ibintu nize novuga nagiye mishure nkamara 3 ans canke nkamara imyaka nk'itanu ko nabona amakosa ni refera ku bandi bantu novuga les grands artistes africains canke européens nkaraba level bariko mwa nkasanga nabo baracapa vyane na capa cagi nkasanga baracapa amakosa baracapa ibintu kabona yuko gacafite ikintu atapimye ngaha cyantangura kubona rero yuko ntabona gukora ku mamezure nkatangura nkakora ibintu biri professionnel ku buryo nanje numva niteye iteka n'umuntu ayibona akavuga ati je nanje no guha ikintu kankorera gakorera umugenzi wanje inshuti yanje rero ayo makosa nabonye banje kwihefera ku bandi banje kuraba ivyo nahora nadmira kera nkiri umwana niga primaire nkaraba ikino gitabo umuntu yacafye n'ama image twigiramwo nkavuga n'umuntu cyo ndakeneye nanje kugizogira no bintu nakura cyo ndabona rero kuntu abandi babikora mugana babwiye uko nakuze no ko nagiye ndabona bwa bundi hari ikintu cyahindutse cyo mbona byandi vyari vyoroshe gusa sinari bwashobore kuhagera mu mashuri yanje nize amashuri mato uko bisanzwe usanga twese twiga ibintu bimwe mugabo muri secondaire nize sciences humaines sciences sociales humaines SSH nize ibintu by'imibano n'amascience nyene usanga yiga ibintu bijanye n'abantu rero nuvuga yuko na psychologie narashatse kuyinjiramo cyane psychologie de l'art rero ubu ndiko niga psychologie muri Université y'u Burundi impamvu ituma nshaka gukora ibintu novuga mbona ko biri impossible muri art y'u Burundi ndagerageza kuraba amaniveau y'abartiste ba kera nkaraba niveau novuga ya art y'u Burundi ngaca ndaba na impact bishobora kugirira igihugu cacu nkaraba batoya banje muri kazoza eske nokora bino bintu vyoshobora kubafasha bishobora gufasha abantu novuga bari imbere nabo nyene babikunda babuze umuntu abafasha donc je nshaka bamotive kugira ngo nkore vya bintu bimwe vyananira babandi bakuru bacu shobore kugerageza kwa kuntu
ya domaine yacu itigeze ishaka kugera kuri rwa rugero novuga ko hejuru cyane ku buryo idarapo ridoga bakavuga bati mu Burundi barakora ama statut, mu Burundi baracapa, mu Burundi baragira uku artiste de la vie développer kuko nko mu Burundi kuraraba nka artiste de la vie n'abantu bake babizi yuko ihari abantu bacapisha amakaramu abona ko yandika. Rero novuga yuko uyu munsi aba jeune batari bake mu generation bacu y'aba artiste bubu novuga generation ndimwo bariko baragerageza ukuntu bashira hamwe inguvu, dushira hamwe inguvu twese dusunike kuburyo dushika ahantu twese tuvuga duti vy'ukuri uno munsi uyu mwuga urashobora kugutunga ejo ugatunga umuzukuru zego. Ego je ndiko ndaraba mu mwaka uheze novuga yuko nta gihe kinini cyaciye ntanguye ibintu byo kugira business cyane ku bintu vy'ama art wanje, mugabo ndabona ko hariho panini ubu unye novuga yuko mu mwaka uheze nkuko nabona bimpemba nuko bimpemba ubu hariho novuga intambwe nini cyane. Rero ubu unye ndiko ndaraba ndabona yuko ejo hazoza nshobora kuzoba ari byo bimbeshejeho gusa ubu unye go biranshigikira mu bintu byinshi mu ma pourcentage menshi mu madomaine menshi, ariko novuga yuko icyagiye usanga ibiraka bibonetse, cyagiye usanga uriko wapeye kwera ama réseaux sociaux, ngaho novuga yuko uko buca siko bwira aguma habihinduka kandi bazi ko bizogenda neza. Jewe ndiko ndarama vela ama principe iwanje ndafite ukuntu mu buzima ndumuntu nkunda kuba ordonné, nkunda kuvuga nti ngomba nkora uku, ndi umuntu nkora cyane nkakora cyane kandi ndi umuntu nkunda gusenga, ndipfuza yuko ibintu byose ntukamashiramo ingufu ziwawe kuko yuko urashiramo ingufu ziwawe usanga uriko urafailing, usanga uguma ugira ama échec ntubone igituma kuko uriko ushaka gushiramo ingufu zawe hari ibintu wowe ushatse gushiramo kuboko kwawe ngo byishoboze kandi ari utegeza kubigushoboza mwico kibanza usanga byago. Je rero umva ndumuntu nkunda kwipanga mu kuntu nkora hama hageragezo kugira creativité cyakintu kitamenyerewe nka style haciye umwaka umwe ndiko ndayipima ndabe ukuntu icapa kandi asanze vraiment novuga touch yayo irateba mugabo abantu benshi baramenyeye kuri style nahora niyumvira nkiri kwishuri ntaraheze ishuri kuko urumva nkiciga byarangora ukuntu mvanga amashure nivyo gucapa abavyeyi barabimbuza mugabo maze guheza nashoboye kwinjira muri carrière neza. Novuga yuko style igataka kwicapisha kandi narabipanze kuva kera je ngomba gukora ikintu ndaciyumvira kimedita ko nkagisengera tugenda vyumvira après ndavuga nti je ngomba ndabe ndabona aba artiste mu Burundi bashika kuri 5 bacapisha ikaramu, ubu ngomba ncapisha ikaramu gerageza kwikompana babandi bari hejuru kandi usanga na negereje ya level nubu hama design populaire kubera ukuntu nyene nakoze. Rero urumva ama principe nkorera ko ndase ukuntu nipanga avuga uyu mwanya ngomba ngire sport kugira ngo mbe motive nduhuke mu mutwe, hama uyu mwanya ngomba nkore amasaha mu ijoro, ngomba mvyuke kare, ngomba ngira uku ngerageza ukuntu vya bintu mbona umengo ntibishoboka kandi usanga vyashobotse vraiment. Narihaye novuga ama objectif menshi kandi naramaze kuyashikako. Rero novuga yuko uno munsi za principe ni fixa zimwe ngerageza gukurikiza kugira ndabe kino gikunda. Birababaje ari gihe mvuga nti ngomba nje hors ligne nkore bino bintu pour publier kandi iyo ngize ama publication hari ikintu bimfasha. Rero no munsi novuga yuko za principe nishimikiza ziriko ziratuma haba ikintu. Devise yanje novuga nkunda kubwira n'abantu benshi, nkunda guhanura abagenzi, dukunda kuganira. Novuga na benshi usanga banyibukira ko twiganye nakunda kubabwira. Nkunda no kubwira n'umuntu mushasha duhuye. Novuga yuko ari gukora ku buryo mu nyuma
ngeze imbere ntazokwidoga ngo byandi sinabikoze ngo ibingo ndiko ngireshe ko ntabikoze shaka gukora uko nshoboye n'inguvu ziwanje hamwe volume nyene mbona igera sinzovuge nti ahanye sinakoze ugira ndo nkama sinakoze ugira ngo shobore guhayisisa mu buzima umva ico civugo je nuko nkora ku buryo ntazogira hogre mu buzima ngo nicuze ngo ikisna ngo chance kubera ngo ntakoze ntashizemo inguvu ziwanje shaka gukora n'inguvu mugabo umuntu ari kubikorwa n'abashaka kugira ntibizomve ko niko je namashaka mu bintu byose nkora nimba ndiko ndiga nimba ndiko ndacapa nimba ndiko nkora ino business ndakora nkashikana nkavuga nti aha anye naho vyo kwanka je nta kibazo yego za competition narahatse kuvyinjiramwo inshuro zitari zike kuva nkiri muto ndagushika no musi namashaka kuzitegurira mugabo sindumva ko mbaye kuko hari gihe kuba prêt biragorana kuvuga ngo nabaye prêt ngo shaka kuja muri competition mugabo hari gihe ndavye ivyo mba ndiko ndakoreramwo ko nkubu novuga ndacari kuri fondation nkubu ndaraba sindashobora kugura galerie iwanje sindashobora kugira kino kintu hari gihe usanga haje ama competition ugasanga ntufise ama tableau mugabo nk'ama competition ashobora kuza ari nka competition bisako mucapa en direct ari nk'ibintu bisaba ko expose bivanye kuno mba ndiko ndegeranya uburyo bw'iwanje nkora ama projet na kugira ngo nzanire note ejo mbandanye biga shobore gufasha hajya ngira iki niki navuga yuko ama competition gushika ino saa tayo nditaba mugabo ari ibintu biri muri vision kandi azi yuko bizoshoboka umuntu nkeneye abantu benshi navuga ibice byinshi kwijana ama commission ndonka ama commande kwera inshuti abagenzi famille n'abantu bankura ku ma réseaux sociaux ku ma page yanje ego ubu gusa ndiko ndagerageza kundandaza ibintu kuri site yiwanje mugabo kwera ntarashobora kubona umusaruro ibintu ndiko ndakora neza ntarashobora gushika ahantu ndiko ndashaka ntarashobora kuba actualize ngo shobore kuyerekana kuko nshaka kuyerekana fisa ama produit ariko bari mu mashuri yobanza kiga kuko nibintu bifata umwanya nibintu novuga yuko urukora aba focus cyane kuri byo usanga hari ibintu byapfuye bindi rero utaraba novuga independent kime basi kime kiri imbere cyane kibanze kivemo biragoye kujongla uvuge ngo ibingo no bifizio na ngira uku biragoye vraiment hama ku bavyeyi badushakira neza mugabo ariko arabona umwana ariko agira kino kintu ego harabatabitahura je barabona yuko ari ibintu byo kongeza kure mugabo barambwira bati muri famille wewe ego uzurevori ucapa neza ukuntu mugabo banza wiga uzobikofise diplome nkiyumvira igenzoro nka diplome ndi nko mu wa gatatu ndi mu wa kabiri nkubona umengo nahantu kure cyane nkiyumvira none je kumengo ashaka kubimbuza ngaca rero niyugarana nkakora bya bintu niyugaranye cyo gihe ndadubura mu ishuri kubera gucapa nyene mugabo après novuga yuko narabonye leçon ndavuga nti jewe ubu rero narabonye ko nataye umwanya ujya mwaka nadubuye umwe foko ngerageza ntibisubire banze nifokalize ku cigwa hama après ninjiye muri carrière wanje ndayidevelope izina ryanje ndaryubake fasha abandi nabo bazofasha abandi n'abandi bafasha abandi ubona nkunda kwandika n'ibintu nyene mbona ko bitusha abantu rero novuga ko no munsi ndiko ndabona urukundo mu bantu ndiko ndabona abantu bashigikira kandi ndashimira umwe wese namwe ndabashimira novuga n'abantu bariko barashigikira umuga wa mu Burundi kuko novuga ko guhera mu mwaka uheze tunahere no mu 2015 hari ikintu cyo kirahinduka kandi azi ko no mu mwaka uza 2022 hazoba hariho changement nini muri y'u Burundi mu gihugu ku ba artiste b'u Burundi ego merci